Mwaramutse namwiriwe kandi bakunze ibiganiro byacu na cyane ku bakunze ikiganiro cyacu Story of Life. Story of Life yuno musi rero no yihe nkuru nabazaniye. Ariko mbere yuko twinjira mu kiganiro nyezina reka maze ndakwibise kuno musi nakuzanye. Turi mu ntara ya Bubanza. Turi muri commune Mpanda, umutumba ni Nyamabere. Uyu musi rero yihe nkuru ndakuzaniye. Ni inkuru y'umwana yitwa Izahake. Izahake rero agwaye gute? Izahake agendana ubumuga bumeze gute? Mbere ko twinjira mu kiganiro nyezina reka ndakwibise ko kuri micro muri kumwe na Felix Habonimana, nyuma ya kamera turi kumwe na Joachim. Iyi ni Bollywood TV. Reka nongere ndagusabe gushishikara ukurikirana ibiganiro byacu. Nta gutebeje rero reka ndagushikirize ivyo nagiye ndayaga n'umuvyeyi wa Izahake atubwira uko yavutse nuko abayeho. Izahake amaze imyaka 12. Kwezi yavukiye ko n'umwaka ntavyo nibuka. Kuko kupavuka twagomye twiruka ntitwigeze duhagarara. Tuvuza aho mu mutora nawo yotoranwe wose turagurisha ariko nta cyavuyemo. Turaheregwa twaragiye kuri Senkizito turajana no kuri rya proje hariya mu Kinindo bose byarananiranye. Byo bumaze guhera twashiye duheba turavuga ati Mana we nawe wamuduhaye uko uzobona bikwiye kuba niko bizogwa. Rero Izahake tumutunze ko. Yavutse gute avuka yarameze gute? Izahake avutse mu maso yo kurama wamenga ni nk'ikintu cy'igikoko. Amarinjira ibitaro baramuvura ariko byarananiranye. Uvuze ko yarameze nk'ikintu cy'igikoko ubushatse kuvuga mu maso yarameze. Mu maso yarahinje ntiyaboneka ko umenga n'umuntu. Yarabise mu maso hagufi. Noneho yavutse usivye gusa ko yarafise ico kibazo cyo mu maso ko agaragara nk'igikoko ariko yaraboneka ko ari umwana nyene akwiye. Yaraboneka ko ari umwana akwiye. Noneho kugira rero turinde tugere kuri ubu burwayi bwose aho yarinze amugara kugeza ino hose byaje gute? Ni yatanguye kugwara gute Izahake? Uko byaje papa we wagiye ku isoko kugura impuzu ngo dutahe aciye hazi ibintu mufata biramukunkumura masa karerembuza umva bipfamu uko nyene. Ico gihe ivyo bintu bimaze kumufata ni ibihe bitaro mwatangiye kujako? Hariya Igihanga ku bitaro by'ababikira no kubukira niho yavukiye. Babafashije iki ico gihe? Bamusize mu bitaro gusa baramuvura imiti twarigurira ntabwo bigeze bamutuvurira kuri gusa. Oya ico gihe imiti mwarigurira. None ico gihe cyose bamuvura nta hindagurika mwabona byuko iyo miti yari kiniri kirafasha? Yego kuko bamaze kumuvura umwana cyatangura kuzararira aravuga katanyana aravuga by'iwe nyene. Kuri aho baduciye turataha ariko ntabwo twigeze twicara turaja ku Mpanda arabonana n'umudogiteri w'abana aramupima akatwandikira imiti bisa akagenda Bujumbura akagura kazana tukamuha. Mwana rero naho kwamvuza inda umva nta shamwirukiye umva harageze igihe uburyo buhera. Ubu tuvugana Izahake kugira imyaka ingana? Izahake arafise 12. Uyu nyene tubona arafise 12. Akurikiwe kabiri. Inyuma yo hari abandi bana babiri. Ni gute rero abayeho uyu Izahake? Izahake kunyana abayeho kunyana ariburuta hasi. Izahake ntiyicara. Izahake nta n'ikintu na kimwe atora afata mu maboko. Izahake urinda kumutamika mu kumurisha ukamugaburira nyene nka kurya kumwana acika kurya. Ese yashonjeho bimenya gute? Yashonje aratwereka ibimenyetso akarira. Ukuvuga iyo arizo cumenya ko ashonje. Cumenya ko ashonje. Ico gihe cyose nta yindi ngwara yigeze mukarira usibye ubumuga? Nta bindi. Nta yindi ngwara akunze kugwaragura? Atari ibyo bimukunkumura naho nyene biza haragera nk'igihe ahera nk'amezi 3 bitaje ukundi kwezi kugira 4 bikaza bikamufata kamumarako nk'ikintu cy'isaha yose dahema tagira iki kanyana ari ubona ko umenga ni ikintu biriko biragwana naco. Okay. Noneho nyuma yo kuvuga ati mwaragiye ku Mpanda nta kindi cyiyumvira mwumva kugira cyo kuvuga ati reka tugerageze turako twara mu bindi bitaro ko bamugorora canke batubwire nyezina ingwara yo bagwaye? Baragiye kuri Senkizito mikororero ry'ibimuga baramutwaye hariya. Babafashije iki ico gihe? Baramugorora nta n'ikindi kintu badufashe. Umwe gusa imiti nyene yo batubwira ati ntubabonanye n'umudogiteri w'abana yoshobora kugira iyo kuri wa karede hose twaramujanye yo kubonana n'umudogiteri w'abana baratwandikira imiti turagura ariko nta cyavuyemo.
none kugira murinde mugere ku rugwero rwaho murekerana nuko abaganga babahebuje ko atazokira canke ni igiki cabuze kugira uburyo bwatubanye buke uburyo nibwo bwabanye twarahereye okay nyuma y'ivyo nta zindi ntambamye kunze guhura nazo mu buzima bw'uyu mwana arakunda kurwara nka malariya n'ibyo bimukora ironda bikamupfuragura mu mutwe umubiri wose okay ese mu gufungura ni izihe mfungurwa afungura kimwe atarya umuceri ararya ubugari ararya ibintu ibyo ari byo byose ararya ikintu atarya n'ibijumba gusa kuko bicara mu hinduka mu nda agacibwa ibyo nagaragaje n'ibyo byasi kandi bikunda ko ari kenya urafyonda nyine ukagira nk'ibintu by'ubuyi asukayo ajya nyine nka kurya k'ubuyi intwara mira ibindi bikagaruka ni ikihe kibazo ukunze guhura naco wumva ko kikubabaje umutima iyo ubonye umwana wawe ageze mu myaka 12 angana uko cyangwa ameze badatambuka nk'abandi kabateresha kuri birantuntuza nk'ababara rwose mbega ubanye gute n'ababanyi bawe ngaha mu gihe babona yuko ufise umwana nk'uyu tubanye neza bavuga bakivugira bihiriwe abo bitarashika bamwe baritwengera abandi nabo bakadufasha umubabaro nyuma yuko Izahaki amugariye ese umushinga nawe wawe yavyakiriye gute kuri yavyakiriye neza sinumugayira kwari kandi n'ubu aracamukurikirana ko ntiyasanze ne ari kari buruta hasi mukuru arashwana akavuga ni mureke kumufata nabi n'ikiremwa Imana yaremye kuko ikimana yakimpaye ibona ko ari cyo dukwiranye naco ese nk'ubiyo bishitse mudahari ngaha ari nk'ahantu mwakubitiye aca asigarana nande tugarana mu nzu usigaye ugaranye mu nzu none umwugaranye mu nzu aho wamusize niho ugaruka umusaba yego aguma hajya nyene akarira niyo yarize cyane hariho ibintu by'ibinyama indani mu maso bica biza gufuka imbona akabyimba amaso okay reka nongere kwanza ndagusabe wongere widondore ku bakunzi bariko baradukurikirana amazina yawe uca uvuga n'amazina yose ya Izahaki yego murakoze je nitwa Bigirimana Yvonne umwana nawe akaba yitwa Nirampeba Izahaki noneho Izahaki kuja imyaka 12 niki usaba ku barundi n'abarundikazi n'abariko baradukurikirana muri kano kanya usaba ko boza baramfasha barabe Imana nanje yokongera kunkorera ku buryo nanje uburyo bwambanye ubuzima ubayemo no kunyana numva no musenda rwose ndaturya usanze ukora iki mu buzima busanzwe muri tashe ukora itashe ni kenshi na kenshi kunza kuronka ibiraka agenda bibura urabona ko nabutse cyo wirigwa kuvuga iyo ubuze cyo wirigwa muhira gufungura bice bigenda gute muri icyo gihe turihangana none twoja twihangana tugafata umutima hama bukeye tubirose tukarya ku mugore wacu bice bigenda gute yabuze ivyo afungura wavuze yuko iyo ashonje arira cyane kandi yarize cyane acagira ikibazo mu maso akabyimba ese iyo bishitse agacabura izo mfungurwa hoho bice bigenda gute cyangwa mu mabanyi bakampa dukenye nkamuha bumvise kare twubu ntibamenye nkamuha hama agafungura okay akajambo kanyuma ubwira bariko baradukurikirana ku bw'ubuzima bw'uyu mwana ikintu wumva ubwira abantu bako baradukurikirana ku buzima ubayemo n'uyu mwana wawe nuko Imana ko yabarongoye ikabageza hano mbura Imana ica mu nzira zayo ko nibaronka boza baramfasha kugira bamfashe kumukurikirana koze cyane kandi ndagushimire reka nongere ndabashimire barundi kazi namwe mwese muri ko muradukurikirana iyi ni Burundi TV micro muri kumwe na Felix Abonimana nyuma kamera turi kumwe na Joachim nongera ndabibutsa ko ikiganiro cyacu yari story of life kuri wese uri kuradukurikirana kuri wowe amadukurikiranye ku biganiro bigiye bitandukanye ngenda bashikiriza reka nongere kandi ndagusabe kuri office umutima kugira icyo ufashije ko wofasha uyu mwene wacu ubona afise ubuzima Izahaki amaze imyaka 12 nkuko mubibona gufungura ni kibazo kugira atambuke ni kibazo wari kurankurikirana kumbure wobuzi ubuno bugwayi ubwaribwo canke woba afise umutima wo gufasha
reka nongere ndakwinginge ko hari icyo wokora kugira ngo ubuzima bw'uyu murundi wacu bwongere kandi buhagarare bumeze neza. Ndagushimira nawe wese wamutera inkunga ku biganiro nk'ibi, wama ugize icyo dufashije ku biganiro nk'ibi. Nawe wese wumva wifuza gufasha ukaba wumva yuko hari icyo wokora ku bw'ubuzima bw'uyu mwana, reka ndagusabe ko bicisha kuri izo nimero ubona zigenda zinyuragirika aho hasi. Ndagize ndabashimira cyane, nongera ndabifuriza amahoro y'Imana aho muri hose mugubwe neza, ndabakunda cyane. Bye bye.